General Prime Niyongabo asanzwe arongoye igisoda c'u Burundi akaba umugaba mukuru nyine w'icyo gisoda arakomeje kugenda yagirizwa kuba umwe rero mu bari ko barategura umugambi karundura wo kugerageza gucikisha General Aregeme Bunyoni nkuko byoma bigaragara. Ni mu nyuma y'amakuru akomeza kugenda aradusumira dushika muri no mwanya agaragaza ko uyu nguyu yabaye umushikiranganje wa mbere ndetse akarongora n'igipolisi c'u Burundi amagara yiwe akomeje kugenda arajya habi cane mu nyuma y'iko rero akomeje kugenda arazambyo n'ingwara yitwa diabete. Mu manza ziwe zakomeje kugenda zigaragara mbere yuko rero akatigwa na sentare umunyororo wo guherayo amakuru avuga ko yagiye agaragaza ko rero agwaye ingwara diabete nubwo yaragiye araronka imiti ariko by'umwariko atakiriko iramufasha. Mu nyuma y'igihe kirekire rero by'umwariko uyu nguyu arungitswe mu ibohero rikuru rya Gitega rinacungiwe umutekano kurenza hayandi yose nga mu gihugu c'u Burundi. Mu nyuma y'uko rero hafungiye bamwe rero mu bagize uruhara mu kugerageza gutembagaza ubutegetsi bw'umwisi Petero Nkurunziza mu mwaka wa 2015 ndetse n'abandi bagiye batandukanye barimo abiyamirije kirungo cya gatatu cyo muhisi nyine Petero Nkurunziza. Uyu General Aregeme Bunyoni nawe yararungitswe muri ribohero rikuru rya Gitega. Amakuru dufise atari ivumbi aremeza neza yuko uyu nguyu by'umwariko akomeje kugenda by'umwariko arabaho mu buzima butari bwiza mu nyuma y'uko rero n'igihe agwaye atari kure kujya kwivuriza hanze mu nyuma y'uko anga yuko ashobora kuba yotoroka ubutungane canga se by'umwariko ibohero. Hari n'abandi batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko ubungubu bigendanye no kuba yogemurirwa bisa n'ibyahagaze mu rwego rwo kugira ngo hatazagira abagira uruhara mu kuba bamucikisha cyangwa se mu kuba bogira ibindi baca barategura. Amakuru dufise nuko amagara yiwe yongeye kuzamba ku buryo buremere cyane ku buryo hari bamwe rero mu bo babanye by'umwariko cane mu gisoda c'u Burundi ndetse no muri CNDD-FDD bakomeje kugenda barategwa ishavu rero n'uburyo ameze. Mu bantu bariko barakubitwa by'umwariko canga se bariko by'umwariko baraza kwisonga mu bariko barategura uyu mugambi harimo General Prime Niyongabo asanzwe by'umwariko umugambi mukuru w'igisoda c'u Burundi. Amakuru dufise rero nuko haba hariko hararebwa uburyo rero yoba ariko arashaka kuba yocikishwa kugira ngo akugwe mu ibohero rikuru rya Gitega. Aya makuru ashizwe ahabona cange atanguye kugenda arasakara mu nyuma y'uko rero umunyamabanga mukuru rero w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Ndikuriyo mu kiganiro n'abamenyesha makuru z'umwariko aherutse gushimangira ndetse no gusigura yuko ajya gufungwa uyu nguyu General Aregeme Bunyoni muri CNDD-FDD ndetse n'izindi ndongozi nkuru z'igihugu zari zibizi ndetse by'umwariko aca arashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwariko bitazokunda yuko aca aravanwa muri iri bohero. Bivuga ko kandi by'umwariko hari n'abandi bifuza ndetse bagiye banatanga ibyifuzo bifuza ko uyu nguyu by'umwariko yahoze ari umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi akaba yarasubiriwe na Gervais ko buca bataziranda kugarika bagiye barasaba Variston Ndayishimiye ko yoca aramugira ikigongwe ariko itegeko ryagiye rirava by'umwariko ku mupfasoni wa Variston Ndayishimiye Angelina Ndayishimiye by'umwariko ryagiye riratanga amategeko n'amabwiriza aremere cyane avuga yuko uyu nguyu rero adakwiye kuba yorekugwa cyane muri bino bihe abarundi bariko baritegurira amatora. Amakuru dufise adafise ivumbi cyangwa yakomeza kugenda aradusumira akaba akomeza kugenda aradusumira ndetse anagaragaza neza yuko ngaha muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi hashaka kuza kwaduka imvuru ndetse n'indyane ziremere cane mu gihe n'ubundi mubiri ko biraba mu gutegura amatora yimirijwe mu Burundi navyo bikomeje kugenda biraba ikibazo kiremere cyane aho bamwe batajya umunwa mu kugaragaza ko batariko barishimira uburyo rero amatora ariko arategurwa n'uburyo ibintu bica nk'ibihagaze nga mu Burundi. Turarabira hamwe kandi andi makuru akomeje kugenda aravugwa muri kano gatondo ko kuri uyu w'Imana canga se by'umwariko ko kuri iki cyumweru kwigenekerezo rya 12 ukwezi kwa 2025 aho ku butaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari ko aravugwa inkuru ziremere cyane zigendanye n'abasoda b'abarundi batari bakeya igitigiri cyamaze kugenda kiramenyekana c'abasoda b'abarundi baguye by'umwariko muri ambush ya M23 bamaze iminsi bari ko barahanga
kwihangana ibikomeje gutuma abasoda b'abarundi benshi baragwa muri iyo ngwano, abandi bakaba by'umwihariko bariko barahura n'ibindi bibazo biremereye cyane, bakaba bamaze kugenda harafatwa matekwa nyinshi. Kaza kuri mwese mutwumviriza muherereye hose mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye ikaze abatwumviriza baherereye mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, by'umwihariko abatwumviriza bari ku mugwa mukuru wa politike Igitega, abatwumviriza bari mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubudandaji, mwese ndabahaye ikaze. Ndabaramukije kandi mwese abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twizere ko muri amahoro kandi mukomeje kumererwa neza. Abari mu karere k'ibiyaga binini, abari mu bihugu bigiye bitandukanye, ibihugu by'abanyi, mwese ndabaramukije, ndabahaye n'ikaze. Ndabahaye ikaze kandi kuri mwe mwese mutwumviriza muri ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika se n'ahandi hose, ndabahaye ikaze babwira nyabona niba utarapyonda ko ahanditse sabone, pyonda ko ahanditse subscribe canke sabone mu gifaransa kugira ucura abantu natwe makuru n'ibiganiro byacu bigezweho. Ndaguhaye ikaze kandi ugeze hano bwa mbere upyonde ko ahari akamenyetso kameze nk'inzogera kugira abace barakumenyesha ngo dushizeho ibiganiro bishasha. Kaze kuri mwese, reka tuyatangurira ngaha mu Burundi. Amajambo by'umwihariko ya Reverend Kuriyo asanzwe ari umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD yaraherutse guca aratangaza, by'umwihariko yaratunguye abatari bakeya, ibyatumye benshi bagaragaza ndetse binaboneka neza yuko CNDD-FDD by'umwihariko idafise intumbero ndetse by'umwihariko idashobora no kuzoca irarekura bamwe rero by'umwihariko mu bagira uruhare cyangwa se bamwe mu bagiye baragira ibyo bakora ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, nk'abagiye barakora ibyaha ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye nk'uko amakuru yoma aradushikiya cange aratugeraho. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira, haravuga ko amajambo yatangaje ko ahoze ari umushikiranganje wa mbere General Guillaume Bunyoni yagiye arasigura ndetse anagaragaza neza ko CNDD-FDD idafise gahunda yo kuba yomugirira ikigongwe. Nyamara hari amakuru ashimangira ko rero by'umwihariko uyu mutegetsi yahoze ari gikomezwa mu Burundi n'amagare batifashe neza, mu nyuma y'uko rero mu gihe kigiye gitandukanye cyangwa mu bihe bitandukanye yagiye yitaba sentare atarakatigwa umunyuru wo guherayo, by'umwihariko yaragiye agaragaza neza ko by'umwihariko afise ingwara ya diabete nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aradusumira cange akomeza kugenda aratugeraho, aravuga yuko rero uyu nguyu mu nyuma yuko hakomeje kugenda hababazwa n'abatari bakeya n'amajambo Reverend Kuriyo aherutse guca aratangaza mu kiganiro n'abamenyesha makuru, avuga ko rero General Bunyoni ajya gufungwa bari babizi, akanavuga yuko kandi by'umwihariko uyu nguyu by'umwihariko atazoca aranakugwa muri Omunyuru ndetse agasigura yuko ashobora no kuba yopfirayo. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira ashimangira ko CNDD-FDD yo ifise intumbero yo guhitana canga se by'umwihariko yo kugandagura uyu General Guillaume Bunyoni, nk'uko amakuru yoma aradushikira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera muri no mwanya, arasigura ko zimwe mu ndongozi nkuru z'igihugu harimo n'ababarizwa mu nzego nkuru z'igihugu z'umutekano nka General Prime Niyonga basanzwe ari umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi amazeho n'imyaka irenga kuri 13 yose, yaba umwe mu bantu bakomeje kugenda bumviriza amakuru rero by'umwihariko y'ubuzima bugeze habi bwa General Guillaume Bunyoni kugeza ubu ngubu ari karabarizwa mw'ibohero rikuru rya Gitega nacungiye umutekano, akaba yarafashe ingingo yo kuraba rero byo uburyo ashobora kuba yomutabara cange ashobora kuba yomukiza. Bivugwa yuko rero General Guillaume Bunyoni arinzwe cyane ndetse atanarekuye kuba yojya kwivuriza hanze, ibyatumye by'umwihariko intwaro ya Evariste Ndayishimiye ikomeza kugenda yica abanyururu, ariko igakomeza kugenda irabica by'umwihariko ibifashijwemo no kuba bamwe rero by'umwihariko batarekuriwe kujya bajya kwivuriza hanze y'ibitaro nk'uko byoma bigaragara. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba yama asigura ndetse anagaragaza neza yuko nubwo Evariste Ndayishimiye afite akagwi gatoya ndetse by'umwihariko n'umutambukanyi wiwe Angelina Ndayishimiye bo baba bafise intumbero yo kugumisha Guillaume Bunyoni mwibohero. Hari amakuru avuga ko hari akandi kagwi by'umwihariko kiganjemo ako bahoranye mu gisoda gakomeje kurabira hamwe ingene gashobora kuba kotabara uyu nguyu ageze kure. Amakuru avuga ko by'umwihariko aho umuryango wiwe batewe ishavu n'agahinda ko kuba rero uwabo akomeje kugenda yimwa uburenganzira, nyamara umwe mu bantu bari bafise by'umwihariko ijambo riremere cyane nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Abategetsi bagiye batandukanye baramwa
bamwagirije ibyaha bigiye bitandukanye ariko kandi nubwo bamwagirije agaca arabagozwa mu mabanga hari bamwe by'umwihariko bigaragara yuko by'umwihariko bakomeje kugenda baranica ibintu. Dusubireho inyuma gatoya ubwo n'ubundi General Age Bunyoni yaraciburana ariko kandi abarizwa nga mu ibohero rikuru rya Gitega yaratakambiye ubutungane ko rero bwo mutezurira kubera ingwara by'umwihariko afise iya diabete icyo gihe yemeye no gutanga ingwati y'imiliyoni 300 ariko biranga. Icyo gihe by'umwihariko yatangazaga ibyo ngibyo hari mu gitondo by'umwihariko aho umutekano udasanzwe mu ibohero rikuru rero rya Gitega wari wakarijwe amabarabara yose aja ku ibohero yari acunzwe bikomakomeye cyane. Nta miduga amapikipiki canke amakinga byari birekuriwe kuhagera canga se kuhanyura. Abajejwe gucungera ibohero rikuru rya Gitega bari bongerejwe cyane by'umwihariko ku kugendera by'umwihariko abafunzwe canga se kubagemurira nabyo rero byari byahagaritswe icyo gihe nk'uko byoma bigaragara. Bamwe rero by'umwihariko mu bategetsi by'umwihariko bari bahanyuze icyo gihe baraduhaye amakuru y'imvaho ndetse by'umwihariko yatanguwe no kugenda ashyirwa habona. Icyo gihe harimo rero n'umushikiranganje w'ubutungane Domine Banyankibona by'umwihariko icyo gihe bivugaga ko uwo munsi by'umwihariko ngo ntiwari usanzwe kubera ko General Age Bunyoni by'umwihariko yari aramutse aja kuburana ijya mbere inyuma y'amezi 5 ahagaritswe by'umwihariko muri Ndamukiza aho by'umwihariko bivuga ko yari amaze no kwimurirwa mu ibohero rikuru rya Gitega. Ababyifuza by'umwihariko barikuriwe kujya kumviriza ariko nta muntu yari arekuriwe rero kwinjira afise telefone. Winjira wese babanzaga guca baramusaka muri rusange. Icyo gihe uyu ngo yarahoze ari umushikiranganje wa mbere by'umwihariko yarasabye yuko rero by'umwihariko yorekugwa byo gateganyo. Isaha 3 z'igitondo niho rero urubanza rwatanguye by'umwihariko mu ntahe y'uno munsi. Bunyoni yaraburanye ibijyanye n'ingene afunzwe be n'umushingwamanza wiwe by'umwihariko biyamirije cyane uburyo bubi cyane uyahoze ari umushikiranganje wa mbere afunzwemo. General Bunyoni yaramenyesheje abacamanza ko arembejwe by'umwihariko n'indwara ya diabete ko rero naho by'umwihariko yabandanyije gufata imiti indwara yo yabandanyije gukomera. Bivugwa yuko aya majambo ariyo by'umwihariko akomeje kugenda aragaruka mu mitwe y'abatari bakeya barakurikiranye ugo rubanza aho by'umwihariko bakomeza kugenda basaba yuko uyu ngo yogirirwa ikigongwe agaca arajya no kwivuriza hanze. General Bunyoni yaravuze ubwo rero afise ko ashobora gupfira mu munyururu. Yaramenyesheje abacamanza ko apfungiwe by'umwihariko kumba gatore by'umwihariko ka wenyine hugajwe by'umwihariko imiryango 3 kandi by'umwihariko yose iriko amagufuri. Imfunguzo by'umwihariko zaho rero afungiye by'umwihariko zibikwa zimwe rero ku muyobozi w'ibohero izindi kwa komiseri w'igipolisi mu ntara ya Gitega. Bunyoni yaravuze ko by'umwihariko hariho rero abapolisi 2 baguma rero bacunze kugira ntihagire umuntu n'umwe rero by'umwihariko yegera afungiwe. Bunyoni avuga ko kandi nko mu gihe by'umwihariko yoremba mwijoro bigakenerwa ko rero anyarukanwa kwa muganga mwijoro atoroka by'umwihariko kitabara by'umwihariko ni nkuko hagize ikindi gishikarire by'umwihariko mwibohero atacyo yosoka nkuko bizoma bigaragara. Yaravuze yuko rero ashobora kuba yotanga ingwati miliyoni 300 ariko agacare kugwa by'agateganyo ariko abategetsi bakuru rero by'umwihariko bariyamirije ibyo ngibyo basaba yuko aca aragumisha mwibohero. General Bunyoni yarasabye ko rero bo murekura by'umwihariko by'agateganyo akaburana yidegembya yibukije ko rero ubutungane bwafashe amazu n'inyubako byiwe by'umwihariko n'amahera angana n'imiliyoni 300 z'amahera y'amarundi. Yavuze ko rero yemeye gutanga ibyo byose by'umwihariko nk'ingwati kugira bibe rero ikimenyetso cy'uko atazoca arahunga ubutungane. Ariko kandi nubwo rero bamwangiye kuri icyo cyifuzo kiwe si ubwa mbere abategetsi basaba rero kurekugwa by'agateganyo babanje gutanga ingwate y'amahera by'umwihariko menshi cyane. Muri 2013 Maître Evaridi Giswaswa yararekuwe abanje gutanga imiliyoni 250. Muri ruheshi 2021 rero umudandaza Prosper Kizimana batazira Gisiga asanzwe akorana n'ibihangange muri CNDD-FDD yaratanze ingwate y'imiliyoni 788 z'amarundi nkuko byoma bigaragara kugira ngo arekugwe by'agateganyo aho yakurikiranwa by'umwihariko mu rudandaza rw'ibiyayura mutwe.
umushikirizamanza icyo gihe yarasabye ko rero sentare itoha agaciro icyo gisabo cya General Aime Bunyoni. Abacamanza baragiye kwiga ingingo bazofata ku byo rero umunyururu Bunyoni Guillaume yaciye arabasaba muri rusange. Guhera icyo gihe by'umwariko ndetse n'uno munsi harakibonekeza amajambo aremere cyane by'umwariko ku buryo bigoranye kwemeza neza yuko uyu nguyu ashobora kuba yorekugwa cyangwa akagirira ikigongwe. Biragoye kumenyekana ko rero ibyo Bunyoni yasabye by'umwariko kuri inshuro yongeye kurahimba byoba by'umwariko bigiye kongera kuganirwa, kuko rero yabizanye gutyo abandi baragiye baratanga ingwate nk'izo byaba byaraciye by'umwariko mu biganiro byarabereye ahandi na cyane mu iperereza. Abatanze bene izo ngwate by'umwariko benshi imanza zabo ntizasubiriye guhamagarwa, ntibigeze bezwa kandi by'umwariko ntibigeze bahanwa, amahera yabo by'umwariko nayo ntiyigeze asubizwa. Ntawuzi abaca rero bayarya, ubundi yategerezwa kuguma rero abitswe n'ubutungane. Perezida Evariste Ndayishimiye yoba agiye kumvira impuhwe rero z'umwariko wahoze ari umushikiranganje wa mbere w'ivy'umwariko, yoba agiye kumva igisabo cyo gutezurira by'umwariko wahoze amusengera by'umwariko nk'uko tubibona, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Hoba hariho amasezerano yabaye by'umwariko ku kinyegero, kugeza ubu ngubu rero nta kimenyetso kibyerekana. Mu nyuma by'umwariko y'inama ikomeye cyane yabaye, ndetse by'umwariko ikaza gukorwa n'abagize n'abahoze ari bihangange muri CNDD-FDD nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, canke nk'uko amakuru yoma aradusumira by'umwariko. Ariko nta cyizere kiboneka yuko by'umwariko hashobora kuba hagiye kugaragara icyo twakwita rero ubutungane bwiza. Amakuru dufise rero nuko ku ruhande rwa General Aime Bunyoni ubuzima bwiwe bukomeje kugenda burajya habi cyane, ndetse amakuru dufise kandi akaba agaragaza neza yuko by'umwariko aramutse arekuwe inzego nkuru z'igihugu canke inzego nkuru z'umutekano nga mu Burundi by'umwariko zishobora kuba by'umwariko zofata ingingo iremereye cyane, ndetse zikazinatera ubwoba yuko ashobora kujya kwifatanya na bamwe rero by'umwariko mu batavuga rumwe n'ubutegetsi nk'uko byoma bigaragara, canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho rero, akaba ariko arashimangira ndetse aranasigura yuko ngaha mu Burundi by'umwariko hama haragaragara ibihe bidasanzwe, cyane by'umwariko aho bashimangira ndetse bakagaragaza neza yuko General Aime Bunyoni ashobora kuba yofata ingingo yo kujya kwifatanya n'imihari igiye itandukanye. Benshi baratega ubwoba n'intwaro ya Evariste Ndayishimiye mu kwanga kurekura ibihangange bimwe na bimwe, mu nyuma y'uko rero hagaragara ndetse hagategerezwa neza yuko by'umwariko hakomeza kugenda hibonekeza ibice bigiye bitandukanye, ndetse n'abantu bamwe na bamwe by'umwariko bari basanzwe ari bihangange muri CNDD-FDD ariko ubu ngubu baca n'abafunzwe. Amakuru dufise adafise ivumbi akaba ariko aragaragaza ndetse aranerekana neza yuko hashobora kuza kwaduka indyane mu gihe Red Tabara nayo ubwayo itoroheye ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, ndetse ikomeje kugenda iranategura ibitero biremereye cyane nk'uko byoma biratugero canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Hari bamwe batajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwariko iyi CNDD-FDD ishobora kuzongera kwisanga mu ngwano nk'uko byogenze. Umuhari wa Red Tabara by'umwariko wiyamiriza ihonyabwoko ririko rirakogwa mu Burundi, ndetse n'abandi baca barafungirwa ubusa, ndetse n'abandi badashobora kugira ikigongwe mu gihe bashobora kuba bosabye imbabazi. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aradusumira nuko leta y'u Burundi kimwe mu bintu bya mbere bica birayitera ubwoba no kubona ibara ryagerera kogwa na Red Tabara, umugwi udafise imbaraga nyinshi cyane by'umwariko umuhari usanzwe akorera mu mashamba ya Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ariko ukaba ufise ubushobozi bwo kwinjira ngaha mu Burundi ukagaba ibitero ugaca urongera gusubira yatawuciye iryera. Ibitero ubweba rero General Evariste Ndayishimiye, ndetse agaca agaragaza neza yuko by'umwariko bishobora kuzotuma cyangwa se by'umwariko bishobora kuba byotuma n'abandi bagiye batandukanye biganjemo abayamiriza kirengo cy'umuhisi Petero Nkurunziza kirengo cya gatatu, cyangwa se bagerageje kumutembagaza ku butegetsi muri 2015 bashobora kuba bayoboka iyishamba, mu gihe abarimo nka Honorable Kizigenza agatorwa asa nawe yangiwe kuba yo kwitoza mu matora yimirijwe nga mu Burundi by'umwariko muri ruheshi y'abashinga amateka, ko nawe ubwe by'umwariko ashobora kuca arayoboka iyo nzira. Ibiri mu bituma rero by'umwariko bivuga ko nawe umutekano wiwe ukomeje kugenda by'umwariko uracungwa cyane ku rugo rwiwe, kugira ngo bace baramenya ibyo akora mu minsi yose, ibyo abamo mu minsi yose, kugira ngo atazoca arabaca muri humye agaca arajya kwifatanya nabo bagizi ba nabi.
kugeza ubu ngubu rero bivuga ko igisoda c'u Burundi gikomeje kwiyunga ku ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo kugira bace barangana n'umuhari wa M23 hanyuma rero zimwariko barafata ingingo yo kuzofatanya mu kugarukana amahoro ndetse no gusinsura Red Tabara. Hagati aho kandi turi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo hakomeje kuvugwa abasoda benshi baharugwa muri 48 bamaze gufatwa miricange matekwa by'umwariko n'umuhari wa M23 nkuko vyoma bigaragara. Bivugwa ko rero bofatiwe mu bice bya Ngungu ubwo bariko barahunga bayisohokamo, nyamara umuhari wa M23 waramaze kugenda urayigarurira. Mbashimire ko mwana nanjye 5 kuri 5 mukomeze kugira ibe byiza dusubira mu masaha imbere.